Baramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka k'azina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba, aho nyine Generali Alengiyemo Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi amaze gukatirwa gupfungwa ubuzima bwe bwose, ariko abamushigikiye biganjemwo abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza. Hakaba hari ikintu gikomeye cyane bamaze gutegura kandi giteye ubwoba gishobora guhisiga gihiritse ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose nyine twabibateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Umunyoro w'ubuzima bwose niwo waciriwe Alengiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere. Umutungo wiwe wose nawo nyine ngo uzofatwa. Ico gihano casomwe ku muhingamo kuri uyu wa gatanu mu ibohero rikuru rya Gitega n'umushikirangamanza mukuru wa Repubulika ubwiwe. Desire Uwamahoro na Samuel Destino bapfumukiye ko baciriwe imyaka 15 y'umunyororo umwe wese nyine ku buryo bazamaramo imyaka 15, ariko kuva iyo ngingo yafatwa ibintu bibandanije kuba bicane, kuko na dosiye y'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi irateye ubwoba kandi irababaje, irashobora gusiga ibintu byose bisambutse ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya n'umwanya arashobora gukurwa mu mabanga, kuko nawe nyine ariko yagirizwa dosiye y'uko yaba yarishe wahoze arongoye igihugu c'u Burundi umuhisi Petero Nkurunziza. Mbere y'uko tubabwira ibijanye n'ibimaze gufatwa ndetse n'ibigiye gukurikiraho nyuma yaho Generali Alengiyome Bunyoni akatiwe gupfungwa ubuzima bwe bwose, tubanze tubabwire uko ibintu byatanguye kandi tubabwire amatati akomeye cyane ari hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Alengiyome Bunyoni, aho benshi bavuga ko nyine ibintu bigiye kuba bibi cyane, kuko Generali Alengiyome Bunyoni si umuntu woroshe ku buryo yapfungwa ubuzima bwe bwose. Akaba ariyo mpamvu nyine abamukunda kandi bahoze bamwegereye bavuga ko bagomba gukora ibishoboka byose bakamutabara. Byose nyine tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru, ariko reka tubanze tubabwire uko ibintu byatanguye hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Generali Alengiyome Bunyoni. Koko Ndayishimiye na Bunyoni bapfa urupfu rwa Nkurunziza. Iyi foto mubona kuri iyi nkuru narayikoresheje ubwa mbere mu mwaka wa 2016 ku igenekerezo rya 25 ukwezi k'umunani, ubu iramaze imyaka 7. Ico gihe General Major Evariste Ndayishimiye yari ahejeje gutorwa kuba umunyamabanga mukuru wa CNFD. Muri iyo nkuru nerekanye ingene Petero Nkurunziza yari ahejeje guca mu kibazo kitoroshe guhitamo uwo azeza umugambwe hagati ya General Alengiyome Bunyoni na General Evariste Ndayishimiye. Bose yari abazi ko bipfuza kumusubirira. Bunyoni niwe yari yegereye cyane Nkurunziza, niwe yari afise ingufu nyinshi, niwe yari atunze cyane, niwe yari azi amabanga menshi ya Nkurunziza, niwe yerekana ko azi ubwenge mu byo yakora, niwe yari ko agerageza kwikundwa akaza mu binyamakuru, niwe yari yatanguye kwifata nk'umukuru w'igihugu. Nkurunziza yari abizi ko mu nzu kwa Bunyoni hama amasengesho yo kumutegura ko ari we azomusubirira. Bunyoni yari afise ikibazo kimwe gusa, ntiyakundwa cyane n'abasenifede kuko bamwagiriza ko yishima kandi akabasuzugura ku buryo bukomeye cyane. Ibyababaje abasendefede batari bake, bakabona ko nyine bagomba gukora ikintu cyose gishoboka kugira ngo bace intege uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Alengiyome Bunyoni. Ariko ku rundi ruhande hakaba hari abagabo bijunja n'ijambo bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, bakoze ibishoboka byose kugira ngo
batabare General Alain Guillaume Bunyoni naho bamaze kumukatira gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Evariste Ndayishimiye nawe nyine ntiyari kure cyane ya Nkurunziza, yari azwi ko aterekwa Bunyoni, yari arongoye akarwi k'abajenerali katerekwa Bunyoni, we ntiyubahuka kwigereranya na Nkurunziza, wamengo araciye bugufi, ntiyari azwi cyane mu gihugu, nta matungo y'umurengera yari afise nka Bunyoni. Ndayishimiye yari azi amabanga yose y'urugamba rwa CNDD-FDD, ni nawe yari yarabaye mu biganiro n'abagwanye na CNDD-FDD. Ndayishimiye yari afise ikibazo ko aba CNDD bahoranye ku rugamba batamwemera nk'umurwanyi akomeye, bamufata ko ari imvuzi gusa. Nkurunziza yaratinya ko Bunyoni afashe umugambwe yoca afata igihugu bitatebye. Yaratinya kandi ko Bunyoni yashikiriye igihugu Nkurunziza atajambo yari gusubira kugira. Nkurunziza yahisemwo Ndayishimiye, yari yibaza ko ari we azoshobora kuguma ategeka uko ashatse. Hagati y'uwiyemera n'uwiyorobeka, Nkurunziza yahisemwo uwumwiyorobekako. Nkurunziza ntiyari azi ubujanja n'ubuswahili bwa Ndayishimiye. Ndayishimiye niwe yaherutse kwivugira ko ari umujanja n'umuswahili. Aho niho havuye ko Ndayishimiye ari we ahabwa umugambwe. Ndayishimiye na Bunyoni bose bari bakeneye gusubirira Nkurunziza, ariko urwanko n'ishari byari hagati yabo byatumye Nkurunziza yizera ko azoguma abaryanisha, akaca aguma hagati nk'umuhuza. Nkurunziza yari yibikiye ikarita yitwa Pascal Nyabenda mu kurondera gutwara umugambwe. CNDD Bunyoni na Ndayishimiye bose bari bafise umuntu bagwanya, Pascal Nyabenda. Kubera Nyabenda yatwara umugambwe CNDD n'inama nshingamateka, bose baratinya ko Nyabenda azohava asubirira Nkurunziza, niho bose biha gutyoza Nyabenda. Barasigurira Nkurunziza ko uwo muntu adakwiriye kuba arongoye umugambwe kandi atigeze aja ku rugamba. Nkurunziza yaremeranye, yarahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Mu nyuma Nkurunziza amaze gutoza ibwirizwa shingiro rishasha, abajenerali baramuremereye ko adashobora gusubira kwitoza kubera amakungu atari kubyemera. Niho bamwemerera ko azogumana ikibanza kidasanzwe nk'imboneza yamaho, ariko akareka ikibanza c'umukuru w'igihugu nyine ntasubire kwitoza. Nkurunziza yarababaye cyane, aca ategura kwihora mu kubima ikibanza c'umukuru w'igihugu, akagiha umusivile umwubaha ari we Pascal Nyabenda. Byose byatekurutse buca batora umukandida wa CNDD mu matora ya 2020. Abasirikare benshi cyane bahoze bagwana muri CNDD barahamagawe i Gitega gutera ubwoba Nkurunziza, maze abajenerali batanu barabaserukira baja kumvisha Nkurunziza ko badashobora kwemera umusivile nka Pascal Nyabenda. Isaha 7 y'ijoro niho Nkurunziza yagondozwa bigoranye, aca ababaza uwo bashaka, bisanze ata wundi bafise yiteguye mu bajenerali, kubera umukandida yategerezwa kuba amaze umwaka atakiri umusoda. Evariste Ndayishimiye niwe bari bafise, gutyo aba arabaye umukandida. Pascal Nyabenda ataha zirayoye. Nkurunziza ntiyashizwe, yiyumviriye kubaka inzego umukuru w'igihugu atazoba afise ingufu, amukikuza abakeba, yiha itegeko rimuha ijambo rya nyuma ry'imboneza y'amahoro, agumana ubushobozi ku mugambwe CNDD-FDD. Leta ayubakira mu ishari rya Ndayishimiye na Bunyoni kugira baze bame bacunganye. Ndayishimiye na Bunyoni bapfa amatungo. Icambere Ndayishimiye na Bunyoni bapfa ni amatungo. Kugira agumane ubutegetsi mu kiringo ca gatatu, Petero Nkurunziza yarapyatuye amamiliyaridi y'amafaranga, maze agaburira ibihangange, ntiyabagaburira ico kimwe. Hari abaronse menshi cyane, hari abaronse ayabaye. Bunyoni na Ndayishimiye bose barayoronse ko, ariko Bunyoni yaronse menshi cyane. Iki kiri mu byatumye Ndayishimiye ahindura amafaranga ibipapuro muri Ruheshi 2023, ariko yasanze yarihenze cyane, kuko yasanze General Alain Guillaume Bunyoni yaramaze kuyahindura amafaranga y'amadolari. Bunyoni yaravuzwe mu madosiye menshi cyane y'ubunyonyezi, ariko ayo madosiye ayasangiye n'ibindi bihangange byinshi byo muri CNDD-FDD. Ahandi naho ibyo yakoze mu gisata ajejwe, abandi basanga babikora uko nyine mu bindi bisata bajejwe. Niko Bunyoni yaratunze ararenza, ariko n'abandi baratunze byinshi mu buryo budasiguritse.
ni nayo mpamvu naho bamwagiriza amatungo y'umurengera batemera kuzana mu butungane amadosiye asigura ayo matungo iyo azananye. Politike y'agapapa. Umwe mu bazi neza uko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwubatse niwe yadusiguriye ico bita gupapurana. Muri CNDD-FDD iyo ufise ibintu byinshi cane baragufunga ukavayo bakwatse amatungo atari make. Evare Giswaswa ya Rajabu umugwizatunga Gisiga ejo bundi ubundi umugwizatunga yitwa Sylvestre Bendahamwe na Dieudonné Murengerantwari baraciye muri bene ibyo bihe byo gupapurwa amamireridi biciye mu butungane. Iyo nararibonye isigura ko na Bunyoni azopapurwa ibitari bike mu butunzi bwiwe dore ko sentare imaze nyine kwemeza ko agomba kwaka amatungo yiwe yose akanapfungwa ubuzima bwiwe bwose. Ndayishimiye ntashobora kubandanya yihanganira kubona umukeba wiwe afise amatungo angana ukuraho. Iyo nararibonye ivuga ko ipfungwa rya Bunyoni ririmwo muri politiki y'agapapu ya CNDD-FDD kandi koko niko byagenze kuko bamaze kumukatira gupfungwa ubuzima bwe bwose bakamwaka n'amatungo yiwe yose afise. Iyi politiki y'agapapu tuzoyigaruka ko mu zindi nkuru tuzabahereza tubereke nyene Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ibishoboka byose kugira ngo yake amatungo ya Bunyoni kuko yabonaga neza ko Bunyoni amurusha amatungo kandi akabona ko byanze bikunze igihe akimurusha amatungo azamuhirika ku butegetsi. Ni politiki y'abasuma ishobora kubandanya yica ubutunzi bw'u Burundi na rirya benshi mu bihangange bariko baraja kunyegeza amatungo yabo hanze y'igihugu kugira ntibaze bapapurwa ibyo bibye nabo. Ndayishimiye na Bunyoni bariko barapfa umwina w'ubutegetsi. Ndayishimiye yaragenye Bunyoni mu bushiranganji bwa mbere nk'uko yabisabwe na Nkurunziza nk'uko kandi yabisabwe na Perezida Kikwete yahoze arongoye Tanzania. Hano abarundi benshi ntibazi ingufu Tanzania ifise ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Ingorane nyamukuru Ndayishimiye na Bunyoni bagize nuko Nkurunziza atari akiriho ngo abaje hagati, basigaye ari abami babiri atawugaba uwundi. Imyaka ibiri bamaranye muri leta yari iyo gutegana imyiyereka. Umwe wese yari azi neza ko azokura uwundi. Ndayishimiye amaze imyaka ibiri yiga ingene azoheza Bunyoni. Bunyoni nawe yamaze imyaka ibiri ategura ingene azoheza Ndayishimiye. Ndayishimiye yamaze imyaka ibiri agerageza kugara amariba y'amatungo ya Bunyoni. Yongera yibutsa ko Bunyoni ari umusuma yishe igihugu. Bunyoni ntiyavuga byinshi ariko nawe yamaze imyaka ibiri ategura isenyuka rya Ndayishimiye. Ariyo mpamvu muri no minsi hagarutse idosiye ikomeye cane ijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza koko Bunyoni yavuze ko aho kugira ngo azahanwe wenyine azemera agashira hanze amabanga yose azi, aho benshi bavuga nyine ko ayo mabanga yose yahise ahereza umumenyeshamakuru Bob Rugurika. Akaba ariyo mpamvu nyine dosiye yahoze arongoye igihugu c'u Burundi umuhisi Petero Nkurunziza yagarutse muri no minsi mu gihe urubanza rwa Generali Alengiyome Bunyoni rwari rugeze ahakomeye, aho yamaze gukatirwa gupfungwa ubuzima bwe bwose akanakwa amatungo yose afise. Uretse inyinyurana rijanye n'amatungo yabo, Ndayishimiye na Bunyoni barafise ibindi batigeze bahuriza ko muri politike yabo. Ikibazo kijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ntibigeze bagihuriza ko atari uko umwe we yoba akunda u Rwanda kurusha uwundi, ahubwo kubera Bunyoni yobona ko gusubiriza hamwe n'u Rwanda bikomeza Ndayishimiye akaba umukuru w'igihugu yemewe mu makungu. Ndayishimiye nawe yabona ingabo za FDLR zari mu Burundi ko zikomeza Bunyoni. Aha ni naho havuye ko Bunyoni na Ndayishimiye bagwanira kuco bita iragi rya Nkurunziza. Bunyoni agerageza kuba uwo kingira amafuti y'ubusuma bwo ku ntwaro ya Nkurunziza mu gihe Ndayishimiye ashaka kuboneka nk'uwaje gukosora, ariko ikiboneka nuko Ndayishimiye ariko arubaka inzira zishasha yo kwigarurira amatungo y'igihugu abanje gukurako inzira yubatswe na Nkurunziza. Muri rya nyurana ryabo Ndayishimiye yarinjije igitsindo gikomeye mu kubogoza Bunyoni muri Nyakanga 2022. Bunyoni ntiyemeye ko atsinzwe, nawe yarongereje akariro ko kurondera isenyuka rya Ndayishimiye nk'uwamaze imyaka 17 mu butegetsi. Hari byinshi Bunyoni atari agishoboye amaze gukurwa mu mabanga.
Ndayishimiye ntiyaronse amakuru n'ibyemezo bikwiye ku byo Bunyoni yategura niko biboneka mu rubanza rwa Bunyoni, ariko Ndayishimiye yibwiye ko amaze kumufata azoshobora kumukuramwo amakuru yose. Byaramunaniye, ariko n'ubundi nubwo byamunaniye birangiye bamupfunze ubuzima bwiwe bwose, naho ku rundi ruhande harimwo abariko barategura gukora igishoboka cyose kugira ngo Bunyoni apfungurwe, kandi Ndayishimiye aba ari we apfungwa mu kigwi cya Bunyoni, kuko bariko baramwagiriza idosiye ikomeye cyane ijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. None bariko barapfa urupfu rwa Nkurunziza koko? Amakenga ajanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza aba-CNDD bose barayafise, ariko bakanuma. Nk'uko umumenyeshamakuru Bob Rugurika aherutse kubyibutsa, nta muco wigeze utangwa kuri urwo rupfu. Nubwo bigeze bapima ikiziga c'umukuru w'igihugu kugira ngo bamenye icyamwishe, nta byakozwe kugira ngo hamenyekane ikimwishe. Iyo ikorwa hariho abari bateguwe kwagirizwa ko bamuhaye isumu. Umupfakazi wa Perezida Nkurunziza ni nawe yahoyahoye igihe hariko harakwiragirizwa ibihuha byo kwambika ibara bamwe mu Batutsi bari begereye umugabo wiwe. Ikindi Bob Rugurika yibukije ni ingene ikiziga ca Nkurunziza kiterekanywe ngo abari bamwegereye bamusezere nk'uko bisanzwe bikorwa. Ibyo byose birerekana ko ibyabwiwe abarundi ngo ni umutima wahagaze giturumbuka bifise ikindi binyegeje. Generali Bunyoni yagiye kurongora leta ya Ndayishimiye atayobewe ayo makenga ajanye n'urupfu rwa Nkurunziza. Ubu siho bene Ndayishimiye bopfa ibijanye no kurondera ukuri ku byishe Nkurunziza. Bisanzwe noneho bizwi ko aba-CNDD badakunze gupfa ibijanye n'ingene indongozi zabo zicwa. Ikibazo kiri ahandi. Umupfumu akomeye cyane wakoreshejwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi akaba Generali arenga Bunyoni yariko arakora ibishoboka byose kugira ngo amuhindukize. Bunyoni aragirizwa ko yarondeye gukoresha umupfumu yitwa Emmanuel Ntikazohera batazira muhuza wo muri komine Butanganzwa mu ntara ya Ruyigi ngo amwicire Evariste Ndayishimiye. Nk'uko twabyisomeye mu byo parike yagiriza Bunyoni, handitse ko Bunyoni yaguriye ipikipiki uwo mupfumu, yongera aramurungikira amafaranga kugira amwemerere kwica Ndayishimiye. Parike ivuga ko Bunyoni atari asanzwe azi uwo mupfumu, ahubwo yamurangiwe n'umumenyeshamakuru Bob Rugurika mu kwa kane 2023. Parike ntivuga uko Bob Rugurika yoba yaramenye uwo mupfumu. Ico parike itandika ni ingene uyu mupfumu yari gushikira Perezida Ndayishimiye kugira amuhe ishano. Uyu mupfumu yoba yari asanzwe abonana na Ndayishimiye. Bunyoni yoba yashatse guhindukiza umupfumu w'umukeba wiwe, ariko biragorana cane. Nk'uko tumaze kubivuga kenshi cyane kuri no mboneshakure, umupfumu Emmanuel Ntikazohera yaranyurujwe n'abacungera umukuru w'igihugu kwa 25 Ndamukiza 2023. Haciye iminsi itari mike arasubira mu mirimo yiwe muri komine Butaganzwa. Iyo minsi yayimaze hehe, ariko arakora iki? Tubibutse ko Emmanuel Ntikazohera asanzwe yitwa ko ari umupfumu w'abakuru, ahandi yitwa umupfumu wa CNDD-FDD. Ikindi parike itandika neza ni ibyo Bunyoni yireguye igihe asambishwa mu iperereza ku bijanye no kurondera Emmanuel Ntikazohera ngo yice Evariste Ndayishimiye. Amarwi adusumira Bunyoni yavuze ko yari akeneye gutohoza neza amakuru yavuga ko umupfumu yoba ari we yahaye ishano Nkurunziza. Parike iravuga ko ifise amaudiyo yakuye mu biganiro bya Bunyoni na Bob Rugurika, ariko parike ntivuga ibiri muri izo audiyo. Amarwi adusumira hoba harimwo amajwi y'uwo mupfumu yemerera ibyo yaba yavuga ko yakoze kuri Nkurunziza. Hano ndabibutse ko Bunyoni yagumye asaba ko bamuzanira uwo mupfumu muri sentare. Parike yaranse kumuzana. Kubera iki yanze kumuzana? Batinya iki? Kubera iki parike biyorohera kwagiriza Bunyoni ko yashatse gukoresha umupfumu mu kwica Perezida Ndayishimiye, ariko ntishake gutohoza ibivugwa mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza? Nimba parike yemera ubushobozi bw'abapfumu ntitohoze byose kandi ibwire abarundi ibivugwa byose mu rubanza, ni iki kiri gutuma ibihisha? Hariho benshi bariko barabonera ko ibintu bitoroshe cyane hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu
gihugu cy'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni naho yamaze gukatirwa gupfungwa ubuzima bwe bwose, ariko hakaba hari amakuru ariko aravugwa adahumuriza agaragaza ingene nyine ibintu bigiye kuba bibi cane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane, kuko amakuru ajanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza yaramaze kumenyekana kandi akaba yaragizwemo uruhara cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ariyo mpamvu naho bapfunze General Alain Guillaume Bunyoni ubuzima bwe bwose bakanafatira amatungo yiwe, ibintu bishobora kuba bibi cyane mu minsi iri imbere, kandi akaba ari ikibazo gikomeye cyane mu mugambwe ku butegetsi, aho umugambwe ku butegetsi wamaze kwigaburamwo imirwi ibiri, hakaba hari igice gishigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, hakaba n'ikindi gice kivuga ko kigizwe n'abari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza batanejejwe n'ifatwa rya General Alain Guillaume Bunyoni, bavuga ko umwanya n'umwanya bashobora gukora ikintu gikomeye cyane bakihorera Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko bamwagiriza guhemukira umugambwe ndetse no gukorana n'abansi b'igihugu, byose nyine bikaba biriko birategurwa mu mpisho kugira ngo bazahemukire Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru menshi ahambaye kandi ateye ubwoba ajanye n'ibigiye gukurikiraho, turi buze kubashikiriza amakuru yacu yo hanyuma, byose nyine mukabikurikira kuri no mboneshakure imwe rudende, dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.